baravuga yuko ibara ryahatswe kugwa mbwa Imana yakinze abavuga ko ari kinyoma ni barije babitegura nyene kandi birumvikana yuko umunyakibi nk'umugambo uri ku butegetsi umunyakibi nk'ubutegetsi bwa CNDD k'igisirikare k'ivyo matora ariko gacura iki gihugu nta kindi bovuga kuko nibo babitegura barindiye abana bari kw'ishure kubera babona ibintu byo mu Burundi aho bigeze aho Evariste n'ubutegetsi bwiwe n'umugambo uri ku butegetsi n'igisirikare ciwe aho kigeze iki gihugu usanga igitoro bakigurisha ku kiyiko. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Maramutse haraheze amazi make y'inkoze video kuri uyu mushinga nahe agatogwasa aho nibaza ikibazo ntimbese kazoza kagwasa kameze gute. Nakoze analyse yiwanje ndasesangura nkavuga uko je ndabibona ni opinion bantu b'Imana, nabwo ndumukozi w'Imana, ndabwo mvugishwa, nabwo nerekwa, nabwo ndaguza, ni juste ko observer situation nkavuga ni direction zishoboka nizi, option zishoboka nizi. Muri iyo video izavyo kubera aba FNL, SNL canke SNL canke sepa ingene basigaye biyita barankariye cyane wakigorgiwe wakijujuwe ntuzi n'ivyo uri kuravuga ibiro nk'ivyo mu isanzwe muze mubabarira ntabwo rije sindi Imana kazoza kagwasa sinagafite mu maboko yanje je natanze opinion. Ico gihe je navuga ko gwasa ndavye ukuntu ahageze ubu ico gihe kwanza yakiri umushinga amateka amatora y'ubuciye amateka ntiyari bwabacenga ngo yaraje kuba, ariko cyo navuga no kumbona yuko umengo igisigaye nuko yokukuruka ariyo chance afise. Ngavuga yuko leta ya CNDD izogerageza kumuzibira nubwo itokoresha inguvu ikakoresha nka blackmail. Hariho ibintu byinshi baza bamwagiriza numva ku ma internet, leta ishobora kubikora n'ugataba yarabikoze, CNDD ishobora kubikoresha nka blackmail. Hari undi yavuze ati none bo ntavyo bakoze, uburya ufise imbugita ni ufise ufashe nyamba ngo ufashe ikirine wenya ni bugita, uburya ni wagifise baragukandamiza nawe ni wagifata uzobakandamize, niko bikorwa muri jungle nk'iwacu. Donc jewe numva umenga naho nabona kazoza politique maparla kazoza kagwasa ntako ndabona nubu ntakombana neza. Ubu rero ngeze ndya numva batanguye kuvuga ko yoba yarahatswe kumererwa nabi, natanguye kuvyumva na umenga ikintu bita Urugendo News ujya muhizi ndazi neza ko ari umusenere nabisha so keshi na keshi kubera umuntu wiyaza ati okay reka ndindire numva yandi maradio areka arabihererekana, rero reka mfate yuko ari vrai true story ko koko vyabaye hanyuma ngire ico ndabivuze ko encore une fois mu nyuma ndaje gutanga opinion yiwanje nibaza na cyane cyane niba gwasa ari menace kuri CNDD-FDD. Reka kwanza twumvirize ingene ibintu vyagenze. Makuru ateye amakenga yamenyekanye uno munsi ku igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2025 ajanye n'umugambi woba warateguwe wo kugandagura umushinga amateka gwasa. Abanyanyi biwe bakemeza ko batewe umutima uhagaze nako kabi kabishe, aha bakavuga ko atamavu yo gushaka kugandagura gwasa kuko atawe bahiganywe mu matora nayo amajwi bihaye ayo bashaka. Krista inamahoro arabandanya ni inkuru. Nkuko amakuru ava mu gisagara cya Bujumbura vyemeza byabaye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu w'igenekerezo rya 23 Nyakanga umwaka wa 2025 aho imodoka asanzwe akoresha yajanywe n'umushoferi wiwe gutwara abana ku mashure. Ayo makuru nyene akemeza ko umushinga amateka Rwasa we ntiyari muri iyo modoka. Mu gihe iyo modoka yari iparitse haje umuntu yambaye impuzu zisanzwe afata amafoto y'imodoka acarigira, byatumye umushoferi agira amakenga. Haciye akanya gato isaha y'isa 3 n'igice haje imodoka yo mu bwoko bwa Vox ikihagarara hafi y'iyo ya Rwasa. Ivyo byakurikiwe nuko haciye havamo umupolisi afise inkoho ategeka umushoferi wa Rwasa kumanura ibyo by'imodoka. Umushoferi akeka ko agira raswe acariruka, ariko iyo modoka ya Vox ica iramutangirira hafi y'ikigo c'abamenyesha makuru Maison de la Presse
ari naho umuhi munini w'abapolisi wari muri iyo modoka baciye basohoka. Kubera ubwoba umushoferi yaciye akoresha imodoka asubira inyuma agana kw'ibarabara ryitiriwe umusoda atazwi, ariko gushika mu kibanza cari kirimwo abantu benshi. Kubera ubwoba umushoferi yaciye akoresha imodoka asubira inyuma agana kw'ibarabara ryitiriwe umusoda atazwi, soldanko ni mu ndimi z'amahanga, ariko gushika mu kibanza cari kirimwo abantu benshi. Ico gihe abari mu modoka ya Vox bamaze kubona abantu benshi baciye bayanyaga bariruka bose bari muri iyo modoka. Abegereye Rwasa bavuga ko hari haheze igihe hategurwa umugambi wo kumwica, ariko bikaba bitarakunda. Ibi bibaye mu gihe hitezwe ejo ku igenekerezo rya 25 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025 urubanza rw'umugambwe CNL ruzohuza impande zibiri zitumvikana, arizo rwa Rwasa n'urw'abashinga amateka bamwiyonkoye ko. Abo biyonkoye kuri Rwasa bakavuga ko aribo barongoye umugambwe, mu gihe Rwasa n'abamushigikiye basaba gusubizwa ku burongozi bwabo. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Okay, inkuru irabandanya. Eme Magera amuvugira ngo ku mugabane w'Uburaya akavuga, nibaza ko aja kuvuga ibinyene n'izindi za politike zibikikuje. Ariko ikintu kimwe anote bo pesoma abarundi babayeho neza gituma abarundi kenshi bahakunda mu bisanzwe. Umuntu w'umudepite, member of parliament canke umuntu member of the house nko mu United States, sinzi muri USA, ariko nka hano abadepite bose baritwara, nta muntu afite umushoferi. Bahora babatumira mpanda babona nyo bagize imisi mikuru muri quartier canke ambere washaka ministre de l'Education twana hafi umushikiranganje ashinzwe indero, ashinzwe na immigration, yahora ari mu MP, yahora ari mu member of parliament asanzwe, munyuma baramutora aba umushikiranganje. Ciye mpanda ndamubona reka twaza imodoka wenyene kandi n'umudame, so interesting. Anyway, donc urumva ko ufise umushoferi navyo ni vyiza da, kuko hari igihe baza kuguhiga agasangana umushoferi ahari canke umushoferi asohoye ushekona umushoferi yahoze ari umusirikare kugira aca nakwena na bodyguard, sivyo ko ari kuri vora mugabo kumbura ashoboye kugukingira bukebuke sepa. Ariko kandi kubera iki bakenera aba bodyguard, kubera iki abo ba polisi, izo renseignement, iyo gouvernement y'u Burundi tuguma dusemerera ikora nk'abantu baba thugs, ikora nk'abantu baba gangster, ikora nk'abantu baba mafia. Gwasa mu muhiga kwiki n'umuntu araho yimera nk'igisku c'inkona, nawe nyene aricecekeye, nta muntu ajya gwara, nta jambo numva avuze riri strong mu nama nshinga amateka, naho yabaze ikibazo ntabwo yakubita nk'umuntu ari mu opposition avuga ati ndabajije none nyakugira Imana. Why mu muhohotera? N'umusaza arisaziye, ndishuwa ko atagisura mu ishamba, nta magara afise, nubwo hari umuntu yambwiye ngo abagenero ngo baja ko ngo bagira ama plan sigahoda. Uja mu ishamba se ukaronka igorofa ubamwo n'amazi ashushe uzuroga mu kibira, nabo nyene barabiruka mu bandi. So ivyo ntavyo gishoboye, yarisaziye. Nta mugambwe agifise, sinavuga ngo baramutwaye, warashwenyutse, ingene washwenyutse ivyo birabaraba. Ariko ikiboneka nta mugambwe afise, nta nama nshinga amateka afise, kandi no kuzoyisubiramo bizomugora, kubera urumva n'umugambwe naho bosubira kugura espace, umugambwe we ko azosubira kurekipera ntivyoroshe. I don't know. Eske Gwasa ni menace kuri leta ya CNDD-FDD mu vy'ukuri? Mumbwira abantu muzi mu Burundi yo bafise inkoho yahamvye. Ahubwo nutse blague hariga twari turi yo mu 2010, sinze ko ari nko mu kwezi kw'icumi gutyo. Ico gihe Gwasa yari yahunze Jonathan Pamatora aheze, nazanatera blague nti munyarutse ningoga tuve muri kino gihugu Gwasa atarahambura inkoho. yari joke mugabo. Abantu bari biteze ko hashobora gusubira kuba akajagari inyuma y'amatora ya 2010 kubera Gwasa bari bamukumiriye canke omwe yavuga ko bamwivye. Anywho, ariko uboneza ko izo nkoho yahamvye zaraboze. Canke peut-être zarazivye canke zarabaye demode, ubu bakishiza ntaje bakije amadrone kiya gihe azihamba muri 2005 entre 2005 na 2010. Drone ntizari bwakore, ntibwari bwatagwe kuba technology iri zazigikorwa mu laboratoire zitaraba deployed. Donc sinuva ukuntu uyu muntu
ari ntambamyi y'u Burundi kumbura abantu mubizi ciye mumbwira nkuko nabivuze niba koko afise igisirikare kiri kuri stand by ashobora ati reka dutanga urugamba niba koko hari ukuntu ashobora kuzamuka quickly umugambi akawuro construiza mugayo yoro construiza hoho amatora ashinga amateka hacasigaye n'imyaka 5 kugira be icyo gihe ntaho bizoba byakwirikiye ikindi niba ashobora kwitoza nka president hamwe n'uwo muhizi wanyu ubu ngubu eske yoronka chance rafise chance assuming tufate ko reka habaye miracle abo bantu bashize Imana imbere mpwemu we yera kaburukiramo bakamera nka Buyoya wo muri 93 mu abantu mukunda kwitiza Buyoya yariguye espace politique kuri Ndadaye kugira Ndadaye yitoze harabesha ngo nuko bari baze Kongo bari baza ko bazotsinda CNDD iravuga ko izotsinda mugana kibuda ko izibira espace politique alors digressing. Donc bakugura de supposer que dufate ko buguriye espace politique gwasaba kamuha freedom nk'iyo Ndadaye yahawe igihe yaza kwitoza mu 2023 yamaza kandi yitoza eske gwasa koko abanyagihugu hirya no hino umuntu atateye igitsureho bo mutora igihe nibaza ko no neza ko gwasa hariho amafief ari popular hariho ibice byo mu Burundi ari populaire azwi cyane nibaza ko peut-être nk'ingozi ubu nkuru nzizavuyeyo batakigira competition ashobora kuba afise kumburanywanyi kubera yavuka hama abantu bo muri novuga mu Kumoso Imbo Bujumbura rirari nisinze ko umuntu aho yashimbo bamye kuva na kera ari ya fief ya Parpehutu nibaza ko nubakije uwo mugwinyuma nka Gwasa mugabo nibaza ko abandi mu zindi ntara nyinshi Gwasa batamumenyereye je ne sais pas navaye Burundi Gwasa ari mu ishamba kwanza sinzi ko ari nawe yatwara ujya mugambo nigacoke hatwara karatasi cyangwa umuntu nk'uyo donc sinibaza ko Gwasa ari aussi populaire que ça ko ashobora kwera menace kubera deja ku vy'abacinga amateka ivyo vyaravuye mu bamaze kumwera imina city hazogira ko ashobora gutora ayandi batora kumbure anisaziye ibi navyo navuze vya presidence ntibakeneye kumwica ntimukeneye kumupfunga juste mureke mu muzibire kumbura ntiyitoze reka ndabigisha tactique mwabagabo mwe muze murazibira ukundi nyene muze murabwira abantu nimutore Gwasa mu deploy imbonera kure mu masantre umuntu bamutega gutora uwo bashaka gutora mukaba mwe kwikukora amaraso cyangwa Ndadaye ntimwisiga amaraso that's ridiculous you see what I'm saying anything but gusesa amaraso s'il vous plaît ibi bintu biba biteye umubabaro encore une fois suppose ko ibi bintu bariko baravuga kuri radio babajije na Aime Magera encore jewe ni hamwe nkubwira provenance na authenticité ubu iyi radio nayumvije kubera iki baya interview Aime Magera ari bavugira Gwasa ubwo umuntu cyabaza kwiyonkura ari authentique ko atafashe ngo afonda ibintu quand même ari umuvugizi wo mu politici akomeye et donc na suppose ko iyo nkuru ari yo ko bari kwamutangatanga je kubganje mbona umega it's a thuggish sort of mafia tactics kandi ko atakamaro kubera Gwasa mu vyukuri jewe aho nicaye mbona ko atari menace kandi ko nabari menace bashobora kuyerimina batamwishe c'est dire kujya babigenjeje ku matora y'abashinga amateka basubira kwitujya mu Kenyoro nyene banyanyagiza imbonera kure mu masantre de vote hose umugambi we bawugumize kuri wa mugabo nyamba bamita ko ni Madebari ugume hariya hanyuma kumbere batora itegeko rivuga ko umuntu ashobora kwitoza adafata afise abadepite mu nama nshinga amateka easy abo bagafise all the tools kubera ko musesa amaraso mufibikoje vyose mushobora ejo gusinya decret présidentiel ukavyuka mu gatondo canke mu ijoro minuit atsitara ku meza bam et puis décret présidentiel portant modification du code électoral kuvubu nta muntu azo kwitoza kuba president adafise abanywanyi mu nama nshinga amateka fini c'est fini amatora muza bayatsinze de facto atantambara ibaye atagwe mu guhura raba atamuntu warashesa amaraso atamugore asigaye ku ngoyi atabana asigaye ku ngoyi atamugoye abaye mupfakazi atabana babaye imfuvyi easy peasy guys you do not need to resort to violence hari zindi tactique nyinshi hande ko ndabigisha genda mu marxist ndazo ko bikogwa ariko kwica muri kwica abantu s'il vous plaît ntabwo shigiye Gwasa nta muntu shigiye mu vya politique mugabo sinifuza kubona
amaraso y'inzira karengana umuntu yicaye aho atari karagwana nkuko navuze utigera mwumva no kuri televiziyo no kuri radio yavuze n'ikintu nijye nameheruka ya Parseme bose nanamumvije ko ndazi ko asiga avuga nk'umuntu nyene yanyagiwe na didn't even think ko ari biyumve bishashi yazanye sinumva why I don't see why guys what's wrong with you what is really wrong with you okay mugire umunsi mwiza tuzosubira